Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo igisata c'ubutungane ndetse n'igisata ca politike. Ndabaye kazi rero mwe mubandanya kudukurikirana umunsi ku munsi mu muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, uburengero, uburaruko, ubuseruko, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, umugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe benshi mu barundi bariko bidogera igisata c'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse benshi baragerageje gutaka kenshi batakira umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye, nawe ubwe mu majambo yagiye arashikiriza yarivugiye ko agiye kwifatira urwo rwego mu minwe, ariko gushika n'uyu munsi vyaragoranye cane. Ivyo bikaba bije mu gihe hari urubuga rwashizeko ubutumwa bukomeye buvugwa ko ari ubwa Kenny Claude Nduwimana. Uyu Claude Kenny Nduwimana akaba ari umwe mu bantu bagiye baratuka abantu benshi barongoye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, kuko we mu kuvuganira abanyoro ndetse n'akarenganyo bahura nako yabafata nk'abansi b'igihugu. Buno butumwa bwiwe rero burahambaye kuko buvuga amagorwa y'abanyororo batari bake. Vyinshi mu vyo avuga biri mu vyagiye bivugwa mu myaka iheze, akibaza ko ari ukugwanya ubutegetsi. Ni mu gihe amatwi adusumira avuga ko nawe nyene yoba yarejejwe na sentare ariko yagumijwe mu nyororo. Nta muntu n'umwe twokwipfuriza ikibi nk'iki, nimba yarejejwe koko narekurwe niko amategeko avuga. Ubu butumwa rero buvuga ko ari ubwiwe, dushimye kubucisha ngaha kuri imbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV, maze bushikire n'abategetsi bo hejuru. Ni ubutumwa burebure bwaje bufatanye, ariko kugira bworohe kubashikiriza tugiye kubugabura mu duce tugufi. Muti rero ibiri muri ubwo butumwa bwa Kenny Claude Nduwimana bigira biti? Uti mu mpiba nasanzeyo ivyo ntari nzi ko bibaho. Kenny Claude Nduwimana ku igenekerezo ya 17 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2024. Uti bavukanyi bene wacu dusangiye umwuga wo kumenyesha amakuru, ndabaramukije. Nitwa Kenny Claude Nduwimana, umumenyesha amakuru apfungiwe mu iborero rikuru rya Mpimba. Ubu butumwa nizere ko bubasanze mumeze neza, nubwo mw'iyi minsi abarundi duhanzwe n'ibibazo vyinshi kandi bitagira inyishu. Igituma ndabandikiye ni kijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Bene wacu, kuva nshitse mu Mpimba nasanzeyo ivyo ntari nzi ko bibaho. Nasanzeyo abantu bamaze igihe kinini barejejwe n'ubutungane ariko baguma bapfunzwe. Nasanzeyo abarekuwe, abajije iminyororo, abahawe n'amasentare ariko bagumayo. Ariko mu bajije iminyororo batarekuriwe gutaha bari mu mirwi ibiri. Wa mbere n'abafise amande canke indishi y'akababaro yabo bakoreye ivyaha ariko batarariha canke amande baciriwe na sentare ariko batarishe. Umurwi wa kabiri hariho n'abandi bahajije iminyororo atani faranga bigeze bashirwako ariko ntibarekurwe. Abo bose baruzuye hano. Hariho n'abandi barenze imyaka guhera kuri 5 kuduga batarumvirizwa n'umucamanza. Abo bose ngaha baruzuye. Ng'umushikiranganji Aimé Laurentine Kanyana niwe yoba yaratanze itegeko rigumiza Kenny Claude Nduwimana mu munyororo. Muti ivyo vyagenze bite? Narivuganiye n'abanyamategeko baba bari hano canke hanze ya prison. Bose bavuga ko itegeko ataho ryanditswe ryo kugumiza umuntu mw'ibohero kandi sentare yaramurekuye. Ngo ryoba ryarashizweho na Kanyana akiri umushikiranganji w'ubutungane. Mukamwamenya ko iryo tegeko yarishizeho ku munwa ataho ryanditse. Kuva ico gihe rero abitangaza, abatwara za parike baciye bagira ububasha busumba ubw'amasentare, aho abantu bari kurwana sentare ariko ingingo ya sentare procureur wa parike akayihonda ubuhiri ikaba impfagusa. Ni navyo nanje vyambaye ko kuva mu kwezi k'umunani uyu mwaka, inyuma y'amezi 10 mfunzwe, sentare yaranyijeje ariko gushika n'ubu sindarekugwa. Ndacavundiye mu munyororo w'ubusa. Nzeri vyanje vyibwe akaba ari njewe mfungwa.
aha rero n'ubundi agaruka ku ngaruka z'akarenganyo kari mu butungane, aho agira ati bene wacu isinzi ry'abagabo n'abakenyezi hamwe n'urwaruka rwuzuye mu mabohero y'u Burundi, abarenga ibice 80% ni abazira ubusa, abandi bagapfungwa ku manza z'amatati ariko abaprokireri bakazihindura iz'ivyaha kugira ngo bazikamishe, ubuza yatanga agahezwa mu munyororo. Naho rero usanga abantu bavundira mwiribuye kandi sentare zarabarekuye. Bene wacu iki kibazo gitumye imiryango myinshi yugarizwa n'ubukene butagira izina, abana barahevye amashure, abandi ngo zarasambutse, abana babo baca biha amabarabara kubera kubura ikibarera, umugore akomoka, umugabo nawe arapfunzwe kubera ubuzima buzimvye. Uwo mugore ntajana n'abana, uwo mugore mu kugenda ahitamwo kubatana n'inzu, nyene inzu nawe akabura uwo arihisha agahitamwo kuyugara. Ngivyo ibibazo biriko birakwerwa n'akarenganyo kariko karabera mu gisata c'ubutungane. Igihe rero kirageze nimba kitararenga ko nabiyemeje gutabariza no kuvugira abandi duhaguruke, mbere n'amaproposition nuko iki kintu cokorwa ko ikiganiro c'urunani rw'amaradiyo hagatumirwa amashirahamwe yigenga aharanira agateka ka muntu, abanyamategeko CNUDH, abatowe Deputy et Sénateur, umushikiranganje w'ubutungane n'abandi begwa n'ivy'ubutungane, maze abarundi basigurirwa ukuntu sentare ubu zatswe ijambo, aho ifata ingingo ikaba nk'utaye mu munyota mu ruzi. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu yaravuze ko agiye kurekura abanyororo. Nagire ndababwire ko gushika n'uyu munsi atanumwe ararekurwa. Muhava mwibaza abarya bo mu Rutana muri Ntwarante barya nabari bahejeje 1/4 cy'umunyororo wabo, abo rero ntibarabwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu kuko itegeko rivuga ko umunyororo yigenjeje neza mu ibohero ubuyobozi bumusinyisha 4 maze kikemezwa n'umushikiranganje w'ubutungane ata ico gihe kuko niko itegeko rivuga. Ivyo rero si igikorwa c'umukuru w'igihugu n'ic'umushikiranganje kandi categerezwa gukorwa buri munsi. Yanashize ko icitonderwa iki gikorwa mu gikora vuba mu gutabariza imiryango ibihumbi aba baboreye mu mabohero kubera inyungu z'abantu bake cyane bari canke bakorana n'abari mu butungane. Kubwa Ken Claude Nduwimana umenyesha makuru apfunzwe, intumwa yiwe nkongera nkaba n'umufasha wiwe. Ngivyo rero ibikubiye mu ikete rya Ken Claude Nduwimana yasangije bagenzi we babamenyesha makuru, avuga aho yavugaga cyane ku karenganyo karangwa mu mabohero y'u Burundi ndetse no mu gisata c'ubutungane c'u Burundi. Rero ico twobasaba natwe nuku hanahana iyi message yashize ko kugira ngo ishikire abategetsi b'hejuru nabo bagire ico bakoze kuri iyi ngingo canke se irikete ryanditswe na Ken Claude Nduwimana. Ni mu gihe mu yandi makuru ibintu bitifashe neza muri Radio Izere FM, radio yahavuye yugara ntiriko irasamirana. Aha rero akaba ariho akababaro kabere kenshi mu bakozi bayo. Nkuko twaheruka kubishikiriza hano, iyo radio isamiranirana ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge yugarijwe n'ibibazo vyinshi, harimwo abakozi amaze amezi 6 badahembwa, byose bikava ku nyifato mbi y'urongoye iyo radio Benjamin Bikorimana. Gushika ubu iyo radio Izere FM ntiriko irasamirana, abanyagihugu bararondera ku mirongo yose bagomba kumviriza amakuru canke ibiganiro bakumva ibisuma gusa. Amakuru dushikira kemeza ko imiryango yahakorera radio ihugaye. Imvo yatumye radio izima ngo na amafaranga y'umuyaga nkuba mweneyo aheraniye ishiramwe Regideso, amafaranga y'amarundi yababa imiliyoni 10. Bamwe mu bakozi bo muri Nsamirizi bakemeza ko badatahura ibiriko biraba, bagasigura ko ikigo Snap cariko kirafasha Nsamirizi cari ciyemeje kuriha amafaranga y'umuyaga nkuba, ariko ayo kimaze gutanga bakavuga ko batazi iyo yaciye aja, kuko mwene Nsamirizi Benjamin Bikorimana acatwara yose adakoze ico yagenewe. Abo bakozi rero bakabona kandi ko ivyo kuronka agashara kabo biri kure nk'ukwezi. Iyo radio ikaba ifise abakozi bashika 70, ibisata vyose biri hamwe. Buri kwezi hakenerwa imiliyoni zishika 12 z'amarundi kugira ngo bahembwe. Amezi ariko ararenga 6 bataronse agahembo kabo,
bakaba babona ko bizogorana gusohora imiliyoni z'ababa 80 zo kubahemba mu gihe vyanse ko haboneka imiliyoni z'ababa 10 zo kuriha Regideso. Mu minsi iheze iyo nsamirizi ikorera ku mugwa mukuru wa Rumonge kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 yahora yikora ku mashini yatsa umuriro yitwa groupe electrogène, ariko kubera ikora ari imwe mu mwanya muremure iraruha, ubu ikaba nayo yarapfuye. Abakozi bakorera rero kuri iyo radio ubu ntibagira ayo bacira nayo bamira, basaba uyirongoye gutanga umuco nimba yarugaye iyo radio babimenye. Baranasaba kandi ikigo Senap gukurikiranira hafi biriko biraba, basaba ikigo CNC Burundi gikurikirana ivy'ibimenyesha makuru gukurikirana ivyo nsamirizi isa niyugaye mu mpisho. Nkuko kandi twagiye turabigaruka ko mu gisata c'ubutungane hari umuryango yamiriza ivyakozwe n'ubutungane, bakababona ko ari umugambi wateguye wo kunyagwa ivyabo. Uwo muryango ugizwe n'abana basigwa na Seku Chamala yava muri Cote d'Ivoire akagira ubwenegihugu bw'u Burundi. Seku yasigiye abana biwe inyubakwa iri mu gisagara ca Bujumbura ahahoze Le Cayor. Umuvyeyi wabo yari yubakanye n'abagore batanu, abagore babiri muri bo bari banditswe imbere y'amategeko ni Diazira Kamara ndetse na Rose Kamara. Abandi batatu ntibari banditswe imbere y'amategeko, abo akaba ari Fina Kamara, Rita Kamara ndetse na Fatima Kamara. Abo bose baravyaranye abana, bose ni abana 16 nkuko biri ku rupapuro umuvyeyi yanditse ko abo bana nkabiwe imbere yo kwitaba Imana, attestation de composition familiale. Munyuma umuvyeyi wabo yahavuye yitaba Imana, abana basigiye amatungo harimwo iyo nzu iri mu gisagara ca Bujumbura aho benshi bazi nkahoze Le Cayor. Benshi muri abo bana bari hanze y'igihugu c'u Burundi. Kugira batunganye neza ibijanye n'ayo matungo, baciye bakora inama bumvikana ko boshiraho umwe muri bo ari mu Burundi azohora akurikirana iyo nyubako. Baciye rero bumvikana ko uwo umwana w'umukenyezi yitwa Ari Kamara ku mugore mukuru ari bazokurikirana ivyo nyubako harimwo gutoza amafaranga ngo bita Gera. Mu nyuma rero uwo batuye yahavuye avyitwaramwo nabi, akora amakosa menshi. Baciye bamuhagarika ku bijanye no gutoza amafaranga kuri iyo nyubako kugira bashireho ubundi. Mu kiringo bari bakirindire gushiraho undi mujera, abagore babiri batanditswe na Seku baciye bakora amanyanga bitura sentare mu kuvuga ko hari amatati mu bijanye no gukurikirana amafaranga y'iyo nyubakwa. Sentare ya Bujumbura, Cour d'appel ya Bujumbura Mei yaciye hagarika konti yacako amafaranga y'iyo nyubakwa iri mu banki nkuru y'igihugu BRB, aho yariko ayarenga miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Kugenekerezo y'umunani Rusamu y'umwaka w'ibihumbi 2024 urongoye iyo sentare Kankundire Jeanne Mireille yaciye ategeka abapangayi ko bazohora bacisha amafaranga kuri konti ya sentare arongoye iri muri BRB, kandi ko utazobikora azoca afatirwa ingingo harimo gusorwa ahakorera. Kugenekerezo rero ya mbere gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Kankundire yaciye yandikira urwandiko abapangayi bamenyesha ko hashizweho abandi bajera bashasha. Abajera bashasha yavuga n'abagore babiri muri bamwe batandatu basigwa na Seku Kamara, no kuvuga abagore batigeze bandikwa na Seku, nabo ni Rita na Fatima. Babana bari hanze baguye mu gahundwe bumvise ivyo bintu urongoye sentare yakoze, kuko nabo bagore bashizweho ngo bakurikirana iyo nyubako batigeze bumvikanwaho. Ikigeretseho ko bakaba badakwiye kuja mu vy'iyo nyubakwa kuko iri mu minwe y'abana gusa. Abo bana bari hanze bararondeye Kankundire Jeanne Mireille arongoye iyo sentare ya Bujumbura kugira bamubaze ivyo yakoze, yaranse kubumviriza. Gushika ubu abo bana bari hanze y'igihugu batanguye guterwa ubwoba ko batoherahira ngo baze mu Burundi ngo bafise ivyo babaza. Abo bana babona ko hari umugambi bateguye kugira ngo banyagwe, kuko havugwa ko urongoye iyo sentare yoba yarahawe igiturire n'abo bagore bari mu Burundi kugira bigarurira amafaranga yose, kuko ntibatahura ukuntu urongoye iyo sentare yugaje konti yacaka amafaranga muri BRB agaca ategeka abapangayi gucisha amafaranga ku yindi konti, akongera kandi agafata ingingo yo gushiraho abagerante batumvikanywe ko n'abana. Abo bana bakaba basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'ubushikiranganji bw'ubutungane gufasha kugira ntibanyagwe utwabo, ubona ko bamaze no gutera ubwoba ko batogaruka mu Burundi. Ni mu gihe
Kankundire Jeanne Mireye yarondewe cyane n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu arongoye kurda uyu akaba ari warongoye kurda pe ya Bujumbura Mail akaba yaremeye ko iyo dosiye yayize ariko aca atangaza ati mwifuza kumenya ibijanye na dosiye mwoshikira umuvugizi w'ubutungane yo baha umuco ariko Entanda urashobora no kuvugisha izo mpande zose ziburana boguha umuco ni mu gihe abandi bose bo kuri izo mpande barondewe bo ataco bashimye gushikiriza bagasaba rero umukuru w'igihugu kuja muri iyo dosiye bagatunganizwa mbere bamwe benshi muri bo batari no ngaha imbere mu gihugu ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.